Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru murimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo ziyagize kuri uno wa kabiri niho hakogwa mu gihugu cose ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuzoja kwiga mu makaminuza hano mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye bakaba basanze ico kibazo kiriko kirakogwa neza uretse abanyeshure basivye hatangujwe kuri uno wa kabiri umugambi wo kuzibira ibinogo byo mu mabarabara umugambi wise Zehoni Dopul ukaba watangujwe n'umukuru w'igihugu ukaba watanguriye kwibarabara rya Musaga ni hano mu gisagara ca Bujumbura idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Dasiyo kubaha ikaze murano makuru tuyatangurira mu gisata c'indero hatangujwe ikibazo ca leta ku banyeshure bo mu mwaka wa gatatu w'inyuma y'ishure nshingiro mu gihugu cose kuri uno wa kabiri televiziyo isanganiro yaciye mu bibanza bimwe bimwe hano mu gisagara ca Bujumbura nko kuri lycée municipale Gikungu no kuri lycée Rohero abajejwe ivyo bibanza bakaba bamenyesheje ko ico kibazo kiriko gikorwa neza uretse utunenge twibonekeje nk'abanyeshure basivye Sheila Irambona ku bibanza bakoreramwo ico kibazo ca leta twaciyemwo abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'inyuma ya fondamental ntibakacira bariko bakorera ikibazo ku mpapuro zabo haba kuri lycée municipal Gikungu canke lycée Rohero abatwara ivyo bibanza bavuga ko ico kibazo kiriko kigenda neza ngo utugorane twahabonetse nabasivye kandi muga ari bake hari hategekanijwe gukorera abanyeshure bava ku mashure 5 yose hamwe aterateranya igitigiri c'abana 289 muri rusangi twasanze hasivye abana 3 gusa kumvo zo kugwara nayo ubundi baba abasanzwe bariko bariga kw'ishure baba araba baza gusubiramwo kuko bavyishakiye bari barakoze iyindi myaka nukuri bitavye no munsi byari bimeze neza muri rusangi ikibazo twe twagitanguye 2:57 kubera ko hariho abanyeshuri bashitse batevye kandi twabanje kubaha ibibanza abo twari twiteguriye bari 372 ariko muri abo ntibitavye bose hariho abanyeshuri bashika indwi bataje rero muri abo urumva ca dusigarana basigaye abo bataje ntituramenya neza icatumye basiba twebwe abaje gusubiramo ikibazo ca leta ngaha twaronsemo 2 abandi nabo bari biyandikishije ntibaje ntitwababonye gushika kuri no saha abanyeshuri bariko bakora neza nta kibazo kirabamwo kiretse gusa ico cuko abanyeshuri bamwe uno munsi batonze batevye bahatse gucegwa ariko naho baje batevye nta munyeshuri yashitse ikibazo camaze gutangura ico kibazo kikaba gitekekanya gukorwa kuva kuri uno wa kabiri gushika kuri uno wa gatanu bahamagarira abanyeshure gukora batekanye kugira baronke umwimbu mwiza imbere yuko batangura gukora turababwira ko ikibazo turababwira amasaha izotangurira ko kandi tukababwira ko tuzokubahiriza amasaha yo gukorerako tukanabatera kamo ko bokora kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu bagakorana umutima uri munda bagakora batekanye bagakora bazi ko bazobitora ntihagire ukora yiyumvira ngo nzoyoberwa ico kibazo kikaba kiriko gikorwa mu gihugu cose n'abanyeshure bo mu wa gatatu w'inyuma ya fondamental abanyeshure barenga 54,000 nibo bateguwe gukora ico kibazo arakoze mugenzi wacu Shira Irambona mu gisata c'uburimyi naho ibice birenga 60% by'ifumbire yose ikenewe mu gihugu cose izokoreshwa mu ntara za Bujumbura Cibitoke Bubanza na Kayanza mushikiranganje ajejwe uburimyi yabishikirije mu nama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze ku bwa Gide Rurema avuga ko ico gitigiri ari ico gusuzuma neza ko uwo mwavu ari ukenewe koko tumukurikire nakengurutse yuko nsanze
koko yuko igikorwa tukigejeje ku ntambwe nziza cyane. Kanakenguruka ko nasanze ifumbire yahora igorana iri kiraduga ku rugero mu ntara rushimishije, kuko abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara batubwiye ko babona kuri kiraduga. Ariko ikintu cyadutangaje nuko dusanze ibice 80% by'ifumbire totahaza biri mu ntara 4, hariho Kayanza, hariho Bubanza, Cibitoki na Bujumbura. Hariho tukibaza tuti mbega abenegihugu koko kumbure baritabiriye bishimishije ibijanye no kurima, ariko ni ikintu ciza cyane. Ariko ikindi twabonye nuko n'intara ziherereye ku mupaka, mbega ubwo nta ko bakinyegeje inyuma. Ariko ibi byose twashimye kubishira ahagaragara kugira ngo tubone yuko ubu dukora tubona intumbero niyo tugiye, kandi tuba tuzi imyitwarariko iri muri iki gisata turongo. Bijanye n'amabarabara naho mukuru w'igihugu yatanguje kuri uyu wa kabiri umugambi wo kuzibira ibinogo biri mu mabarabara, umugambi witiriwe Zero Nidopule. Uwo mugambi ukaba watangujwe n'umukuru w'igihugu, ukaba watanguriye ku ibarabara rya Musaga aho bihurira n'irija muri quartier Gasekebuye. Umuce wa mbere w'ivyo bikorwa hakazokoreshwa uburyo bungana na miliyaridi 2 n'imiliyoni 400 nkuko byavuzwe n'uburongoye ikigo kijejwe amabarabara ARB Oban Niyonkuru. Ivyo bikorwa byo gusanura no kuzibira ibinogo byose biri mu mabarabara yo mu gihugu vyuguruwe n'umukuru w'igihugu. Amatoni 388 ya kaburimbo akaba ari yazokoreshwa mu gukora uburinganire bungana na metero kare 52. Mu muce wa mbere w'uwo mugambi hakazokoreshwa imiliyaridi 2 n'imiliyoni 400 nkuko vyashikirijwe n'urongoye ikigo kijejwe amabarabara ARB. Ingenieur Regis Mawenayo aravuga amwe mu mabarabara azotangura gukorwa. Murabona nk'iri barabara twahereye ko rirononekaye cyane. Hariho nibarabara rija mu Kamenge bita Boulevard de la Paix, naryo nyene murazi ko ryononekaye cyane, n'ayandi ashika 9. Hariho n'abandi mabarabara aduga ruguru ahuza iyi migwi ibiri y'igihugu, umugwa wa politike n'umugwa mukuru w'ubutunzi, ariryo RN1 RN2 cyo kimwe nibarabara rikuru nimero 7 iri ricangaha mwijenda rigaserukira Imwaro. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abajejwe intwaro kuza barasanura amabarabara atarasinzikara cyane. Aya mabarabara iyo hejeje kubaka ubuziho gusanura bitanguye, ariko ituma nagira saba abajejwe intwaro ko botangura kuza umwe wese n'utwara quartier akarabiwe, hagize n'akanogo gatoyi kaza bakagasanura kataronona, kuko ibarabara ubonye akanogo gatoyi mu kwezi kumwe kibari kinogo kinini bagoma barereka. Umukuru w'igihugu asaba kandi abatwara amamodoka kutirengagiza kuyarihira amakori kuko ari yaheza agafasha mu gukora amabarabara. Mu bijanye n'imibano naho ivyigwa byo gutegura ibibanza bizokwimurirwamwo abanyagihugu bataye izabo kubera imyuzure muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura birabandanya, harimwo no kwegeranya uburyo Defense Majambere aterakamo abanyagihugu kwitura ubushikiranganje bubaronse amabati yo gusakara mu gihe baronse ibindi bibanza bo kubakamwo amazu. Tumukurikire. Leta y'u Burundi rero ibicishije muri ubu bushikiranganje bwo gushigikirana yaciye yiyumvira yuko yorondera ikindi kibanza abantu bidashoboka yuko basubira hariya bimurirwamwo. Mu bushikiranganje rero turamaze gukorana n'ibisata vya leta bisanzwe biraba ivy'amatongo, turamaze kuronka ibibanza 3, kimwe kiri muri komine Mubimbi, kindi muri komine Kabezi,
ikindi kiri mu Rumonge. Aho rero niho twipfuza yuko abo bantu bo kwimurirwa. Uno munsi aho bigeze murumva yuko ibibanza nivyo twarabironse, ariko haracakorwa vyigwa turabe ibibanza bishoboka kubakwamwo ingene biba bingana, cane cane nko muri Bujumbura muraze ko hari imisozi ihanamye, urashobora kubona itongo mugabo harabaho kwegeranya ibibanza, ivyo twokwita delimitation mu Gifaransa. Ivyo navyo ntiturabishikako. Muraze yuko kubaka inzu bigoye ku muntu, ndetse nk'aba bobo baba ari benshi. Rero uno munsi turacegeranya uburyo bwobikora kugira turabe ibibanza tuzoharonka ingene bingana, hanyuma tumenye nabo dushobora kujanayo ingene bangana. Mugabo hagati aho abashobora kuronka aho bubaka handi begereye ubushikiranganje turashobora kuvugana tukaraba ivyo dushobora kubashigikiza dufise hafi, ari nk'amabati ari washoboye kwidugiriza tukamuhereza amabati agacashirako. Ano makuru tuyasodere yavugwa mu makungu. Kramatorsk agahengwe k'ingwano ziriko ziraba hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'u Burusiya. Abanyagihugu baho bavuga ko badahumurijwe, abanya Ukraine bakaba baguma bameze magabo biteguriye indwano mu gace ka Donetsk mu gisagara ca Donbass. Inkuru ya France 24 twayiteguriwe na mugenzi wacu Nicole Ninahazwe. Abo n'abanya-Ukraine baba mu gace ka Kramatorsk baje gutora imfashanyo igizwe n'ibifungurwa. Ni mu gihe muri iyi misi bari mu gahengwe, naho biruko bagumana ubwoba kuko bazi ko umwanya n'umwanya hashobora kwaduka ibindi bitero. Uno munya-Ukraine n'akababaro kenshi agira ati igisagara cacu cari gisubiriye gutera imbere, ariko iyi ngwano igira isubire ntacizotumarira. Imbere yuko ingwano itangura i Kramatorsk hakaba hari abanyagihugu bagera ku 150, ariko ubu abanyagihugu 75% bakaba bamaze guhunga ku gace. Kubw'abahinga, Kramatorsk na Sloviansk nivyo bice vyimirije gutegwa n'igisoda c'u Burusiya. Ico gisoda kikaba kiriko cigarurira uburere buri hafi yaho. I Donbass abasirikare ba Ukraine bakaba biteguriye ibitero vyatangajwe n'igisoda cabo. N'icizere cinshi uno musirikare wa Ukraine agira ati uko bigenda kose turaza gutsinda, niyo twabandanya turonswe ibigwanisho bazogabanya ibitero vyabo kuko ibigwanisho basigaranye ari bike. Ivyo biruko mu gihe igisoda ca Russi kibandanya ibitero vyaco mu bindi bice vya Ukraine nka hano i Nikolai, aho igitero cahitanye abantu 12. Ku ruhande rwa Ukraine bakaba batangaje ibitero vyakozwe mu Burusiya. Igisoda ca Ukraine kikaba cemeje igitero cakorewe ahabikwa ibigwanisho cahitanye abarusiya ndwi, abandi 60 barakomereka. Arakoze Nicole Ninahazwe. Ningaha amakuru tubateguriye cyarangirira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikira, mugira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha.